bakunzi ba BM4 bakunzi ba BM4 Plus n'andi mahirwe kongera kubana namwe kuri BM4 Plus kugira ngo dushobore kuyaga ibigiye bitandukanye na cyane ku bijanye n'umutekano politike muri aka karere kacu kibiyaga bigari nkuko bisanzwe fise umusesangozi tugiye kuyaga byinshi cyane ku mirongo y'urugamba mubona yuko mu cyo bugiye butandukanye imigwano yakomeje ndetse inganda zikomeza gutikira mutuyanganiye cyane kubona twaragize hotari yo kugira ngo dushobore kubashikiriza uko biriko biragenda umwanya ku mwanya ariko igihe niki ni nako kanya kugira ngo dushobore kubayagira ibiri neza na neza ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo nkuko mubibona naza musesangozi niwe tugiye kubana mu kino kiganiro inyuma ya kamera mwamaze kunyumva nizera yuko mwese muguwe neza kanangure ndamutse umusesangozi wacu bari umusesangozi nizere ko umugoroba uri kuragenda neza yego urakoze cyane bwana journaliste yego umugoroba mu by'ukuri kuragenda neza niriwe n'impore yego akavura kaguye hano mu gisagara ca Bujumbura muheza kandi noneho numisikabwe mu gihugu ho henshi yego nubwo haraho twabonye kagiye konona ibintu nko muri Ngozi twabonye hano amashuri yagize ikibazo yego twabonye hano urubura rwaguye ngabo muri rusange mu by'ukuri ibintu bimeze neza cyane nuko bwana musesangozi narinje kano kanya kuri BM4 Plus kugira ngo dushobore kuyagira abadukurikirana cyane ibiri ku mirongo y'urugamba inyuma y'igihe kitari gito mengo ntituriko turababwira ingene bimeze ariko twababwira yuko imigwano yakomeje twaza gusimbira muri rucuru bwana musesangozi turabe situation actuelle ko vyifashe tutibagiye muri Kabare aho amakuru avayo yukinyeshamba nazo zikomeza kwigarurira ubuce muri ino territoire turaje tuganire n'ibiriko birabera muri Masisi kumbere umwanya n'udukundira turaza gusimbira no muri Ituri naho turabe ingene vyifashe muri rusanga ariko bwana musesangozi reko dukundire duhere ngaha muri Kabare utubwire situation actuelle uko vyifashe urakoze cyane bwana journaliste imbere yuko tuja kuvy'imirongo rugamba ego umbare nk'ikintu mvuze hariho n'abantu bampamagaye umunsi w'ejo bambwira bati none kubera iki mwaciye muri kudushikiriza amakuru y'ibiri ko yabera ku mirongo y'urugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo kandi muzi yuko mwebwe muri abantu mu by'ukuri twakura ko inkuru z'imvaho mwaturemesha mukatwereka ingene biriko biratera abije imbere ndagomba menyesha badukurikirana ubwa mbere nuko twebwe turi reka nkoshi imvugo turi ku rugamba cyane gose turi ku rugamba rukomeye cyane gose ahubwo ibiriko birabera hano mu karere ntabwo dufise umuheto kubera ko twebwe ntabwo ari umugabane wacu twebwe dufata microphone tukerekana bimwe n'ibindi biba biriko birabera hano mu karere kacu nagomba menyesha abadukurikirana yuko izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo nizijya ntambara nyene ziriko zirabera mu gihugu ca Tanzania birasa donc abagavye ibitero muri Kongo nibo batanguje imigumuko mu gihugu ca Tanzania kandi twebwe abo duhanganye ku mbuga ngurukana bumenyi nabo nyene ntabwo bakiri muri Kongo basimbiye muri Tanzania niyo mpamvu rero tubasanga iyo bari iyo bagiye kurasa turaja kudefanda turabakurikira tubona ngo dushobora kuza ngo tuvuge ngo Tanzania bimeze uku tutumise ko ari amanyanga iyo twumvise babahaye inkuru z'ukuri ntabwo duheze ngo tudisubiremo icingenzi nuko dukenera ko abantu bamenya ukuri kubiba biriko biraba ku mirongo y'urugamba cyane cyane mu karere kacu bisanzwe duherereyemo so muri Kongo rero intambara ntizirahagarara ziracabandanya ku muvuduko udasanzwe muri Tanzania manifestation ntizirahagarara ziracabandanya kandi nabamenyesha ko muri Tanzania abantu bakomeje gufashanya ku bwinshi ngira ngo mwabonye amavideo atandukanye kumbura bari mu magroupe ya BM4 Plus turaza kubarukira amavideo yabamwe mu baguye ku mirongo muri manifestation aho hariho n'ibyamba baje bona journaliste hariho uwo barashe arafa bagenzi we batangura kuvuga ngo murondera umugore wiwe yarari ngaha mu mushikirize n'umugore we yarari bimwe nako ndavuga arapfuye aho kugira ngo basibige ingene bafashe umuryango usigaye ni murondera umugore we mu muhikiziga
nawe yari ngaha niho yarari ngaha uba ngene bibabaje ibyo ego birababaje cyane muri Kongo naho rero imbere ko tuza mu biriko biraba ku mirongo rugamba kuva ku munsi weje kumbure nagoma ndabatangarize yuko hariho abagwanyi 500 binyeshamba za RDF biripotinze kuba FRDC kandi batwaye n'imbunda ego imbunda zikomeye ziremereye bari basanzwe bakoresha no kuvuga aba 500 nabamaze kumenya no gutahura yuko izi nyeshamba ivyo zababwira batarinjira mu kiroberi cyabo ego atari byo mu byukuri bariko baraharanira no kuvuga bagiye gusanga ivyo bari bazi ko bagiye guhabuza sivyo basanzwe barahenzwe mbonda afise iniliste n'amazina yabo sivuvurebye n'amaposte bari bafise wanashaka kuko barabakoresheje ama interview atandukanye abantu bose bavuga bati je navuyeyo kubera ibi nibi naka niwe yambwiye ukuntu kugira ngo tuveyo donc urumva yuko zino nyeshamba zikomeje gutakaza abasirikare batari bake kumva rero abasirikare 500 bataye umuhari ku mwanya umwe ubwo cyumva yuko ibintu biza nibisa bigeze iwandabaga ibintu kabisa mu byukuri birageze iwandabaga mu gihugu kibanyi ca Kongo ariko kandi tutirengagiza yuko iyi migumuko yatangujwe mu gihugu ca Tanzania ni kugira ngo baci intege igihugu ca Tanzania kuko basanzwe bazi yuko inyuma y'irahira rya Samia Suluhu yategerezwa guca arungika ingabo ku butaka bwa Kongo gufasha FRDC ha rero urumva ni wa mukino tujuru kibandanya mugabo bariko barahindura amakarata bagenda batera kumbure vyo la fake ganiro turaza kubereka impamvu ikibuga ca Cendege ca Goma kigomba kugurugwa bw'umugambi w'Ubufaransa n'Ubwongereza bitaza kubyerekana nuko ariko bwana musangutsi imbere yuko twije amakuru y'idonido turumva yuko ari abasirikare batwigwaneho baba barishikanye mu ba FDNB mu ngabo z'u Burundi navyo kumbure urashobora kuba hari ico biziko ukabigira ukabitubwira bwana journaliste intambara aba FDNB bako bagona ku butaka bwa Kongo ni intambara très professionnelle no kubona intambara y'ikinyamwuga wewe yo kugora gusobanukirwa cyane gose ubu ntibagihiga abatwigwaneho n'inkoho wapi babahigisha inkoho barabarashe barabaka ibirindiro byabo baca bashiraho amabariyeri unukuvuga ubu mutwigwaneho ariko agwana n'inzara cyane gose inzara iramutuma aja kwiripotinga agatanga makuru yose atarusasu uri kuramuvugira cyane gose kuko barabaciye intege ku rugero rwo hejuru ubu rero baguma biripotinga ku bwinshi twarabonye aho ohaziye icarimwe abagwanye batwigano 15 nyuma yaho haraza abandi na nubu baracaza bavuga ko barenga 60 amaze kwishikana bien sûr urumva ko ari benshi ariko kandi igitangaje nuko aba batwigwaneho shake mvuge uyu muvugizi wabo uyu Nyarugabo Moise aya muhe ntabura kuyavuga wapi kabisa amajambo ya muhe ntabura kuyavuga mugabo kandi noneho twaraye tubonye aho abandi banyamurenge b'umutima bamwubahuka uyu Moise Nyarugabo bakamwereka neza ingene ariwe ariko arashaka kumarisha ubwoko bwabo ingene ariwe afisi ya mbere cyo kimwe na Sematama kugira ngo bashobore kumarisha ubwoko bwabo donc ibi nibo mvuga bwana journalist aba bantu niko barabaneza buriya abushobora gusanga bafise novuga ibikorwa by'umwijima bakoreramo hari ukuntu usanga bashobora kuba bafise amakontra n'ibintu by'umwijima amasatani yes n'abasataniste none ko baguma batanga bene wabo kubimazi batanga imazi maso ya bene wabo kugira gusa barabe yuko bashika ku nyungu zabo ariko kandi ico batazi niki burya izi ntambara ziriko ziraba mu kare kibaga binini bwana journaliste n'abadukurikirana j'ose dire yuko ari ntambara spirituelle
ziri intambara spirituelle gute kandi tubabona ku mafro reka none abisirayeli baje ku mafro yes wowe ushobora kumbwira gute umurundi embuhunde ego umwirabura ashobora kuburizamwe imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika imigambi y'igihugu cy'Ubufaransa ubwongereza birumva bisobanutse ibintu bidasobanutse kabisa ntibisobanutse ibihugu by'ibihangange ego mugabo imigambi yavyo ikaburizwamo n'agahugu nk'Uburundi niyo mpamvu ndakubwiye nti j'ose dire yuko izi ari intambara spirituelle ego niyo mpamvu arabanyumva bakagomba kuroderesa ivyo barimo ego baramaze kubona yuko byanze byarasi nibareke kuguma batarakaza botse uburo bagira ibiki nibiki ahubwo nibashira aho ntayishize barabe gusa ingene bashobora gusohoka muri izi ntambara neza sino nibakomeza kugagaza ibintu bizobamerera nabi cyane no kubona umusanguzi reka dusimbire muri kabare twerekeze tubwire yaba ku munsi wejo uhisigerekezo rya kabiri byashoboye kuhabera ndetse nibiko birabona umunsi kuko turumva yuko imigwani gikomeje bwana umusanguzi ndetse ama-attack aba M23 cyangwa Wazalendo bo bakomeza kugaba ibitero bikomeje bwana umusanguzi urashobora kutubwira situation muri territoire ya kabare guhera ku munsi wejo utugeze no kuri no munsi bigenekerezo bya gatatu urakoze cyane bwana journaliste ibi biriko biraba byabaye muri kabare ku munsi wejo ego ntawe bitaniye n'ibyabaye muri Masisi kwigenekerezo rya mbere ego muri kabare na Masisi inyeshamba zaragavye ibitero mu by'ukuri ntabwo byari bitero biremereye cyane ego mugabe ikintu cyagiye gutangazamwe n'abandi nuko hano muri kabare inyeshamba zaje gusanga zigaruriye ubuce butatu ya muri twa duce turenga 8 aba Wazalendo babambura hano muri territoire ya Kabare inyeshamba zarisubijemwo uduce dutatu inyuma y'imigwano itari ikomeye cyane je dis bien anashobora kuvuga nka Bwegera Irega hamwe na Katsoba ubuce inyeshamba ku munsi wose tariki 2 zarashoboye kubwigarurira uyu munsi naho bazinutse bagaba ibitero zino nyeshamba nyene mu gace bita Ruhago ego mugabo ntizerewe basinze Wazalendo bahagaze naho bagomba kuhigarurira naho nyine byose bagomba kuhigarurira mugabo Wazalendo ica ibasubitse inyuma ego umuntu ashaka kubaza ati none kubera iki mvuga ko yari imigwano idakomeye mugabo kwano yari komeye bwana musanguzi ushobora kutubwira ko idakomeye ntabwo yari gihe bagize ama-attack hamunyuma akagira reyisi ibintu byo ngomba gusobanurira bwana journalist mu bintu zinonyeshamba ziriko ziragiriza FRDC ego bavuga ko FRDC igeze yubahiriza amasezerano ya Cessez-le-Feu sivyo none nimba zinonyeshamba zashoboye kugaba bitero ego zikigarurira uduce muri territoire ya Kabare no muri Masisi nibo bubahirije amasezerano ya Cessez-le-Feu wapi bose bayaviyoye ifo rero yo gutahura uyu mukino uri kurakinwa ngaha tuvuge yuko bigirishije nagatego akanagatego Wazayateze umutego zinonyeshamba kugira nabo barumwe preuve berekana yuko nimba FRDC yaraviyoye amasezerano ya Cessez-le-Feu n'inyeshamba zaraviyoye rero ego iya mbere nako iya kabiri nibagwe nkuko iya mbere yabaza biriko cha bigenda ibihano bihano uwa mbere nivyo bigomba guhanwa n'uwa kabiri kuko bose barenze ku masezerano bose bakoze ama-attack FRDC bivuga yuko itigeze ikora ama-attack yakozwe n'abawazana nta namwe twabonye FRDC byemera usibye rya jambo gusa Ekenge Bomosa yavuga ko atari muri ekereziya wapi kabisa si mugabo nta na hamwe bigeze bemera yuko bagavye ibitero bavuga ko aba Wazalendo abene gihugu ba Kongo ko aribo bakomeje kugaba ibitero bitandukanye aha rero muri Kabare ubuce butatu babwibitseko wanashaka no muri Masisi naho nyene barabwibitseko mugabo hano muri Ruhago kabisa bahageze Rurahinama birangira zinonyeshamba zisubijwe inyuma kuko baguye kuri defense zikomeye cyane zaba Wazalendo nuko urakoze cyane bwana musanguzi reka tuve muri Kabare twerekeza muri Rucuru haravugwa byinshi haravugwa ama-attack yagiye yaba haravugwa ibitero bikomeye bya Wazalendo muri make bwana musanguzi sinzi yuko twerekeza neza muri Kabare kugira ngo
plutôt muri Rutsuru ushobora kutubwira ibijanye n'imigwanire ikina haba kuko nuno munsi bakuru dufise nuko hageze mu masaha y'umugoroba imigwano ikiba. So bwana journaliste bugize intambara ziko zirabera muri Kongo ni intambara mu by'ukuri nuvuga ko ziko zirayobera cyane ziko zirabaka akayobera bahinga aha muri Rucuru neza muri Bwito ku munsi wejo wa Zarendo yaragavye ibitero kunyeshamba za M23 birangira yigaruriye aka gace azendera yigarurira n'uyu munsi wa Zarendo yazindutse ikiraga ibitero ibindi bitero biremereye muri Rucuro kabisa muri Rucuro uyu munsi wa Zarendo yazindukiye mbere amasaha arinzagera ayatuye muri studio bagihanganye n'izinyeshamba za M23 urumva ko n'inyeshamba zaziteguye zazifise defense zikomeye ariko ko nubwo biruko nicabuje ko wa Zarendo kuva mu bucagucagu kugeza magingo ayatuye muri studio nawe nyene yari gitena iraba yuko ishobora kwirukana zino nyeshamba ngo nakajya gace ishobore kukibikako no kurakoze cyane bwana musanguzi aha muri Rucuro ndabona andi makuru avuga yuko wa Zarendo ku munsi wejo hise bishe umukomando umwe mu ba RDF ngo barashoboye no kubatwara urugwanisho n'indwo mu bwoko bwa PKM ivyo bikaba bivugwa n'umuvugizi w'umugambwe CMC ari ku murongo w'intambara yavuze yuko uwo musirikare mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yishwe hanyuma Wazalendo baza gufata ico kigwanisho murumva yuko Wazalendo ikomeza gukora ivyo vyabaye muri izo operation zabaye ahanyene muri Bwito ho baciye banigarura kano gace Wazalendo barakomeye nabo basigaye bafise n'iperereza rikaze cyane gose mbere wanashaka nimwe mu Kirundi bavuga ngo ngutambara n'umwiza mugasa burya imikenyuro zironyeshamba zakoresha bagitangura muri niyo nabo Wazalendo benshi ariko rakoresha waruzi ko abo Wazalendo nabo basigaye bahera zijyanye shamba zikababwira amabanga mwamwe cyane gose nukuvuga iyo bagomba kugabitera abo Wazalendo bagabitera bamaze gusoma urugamba barahera bamwe mu zijyanye shamba muri burya buce bakababwira ingene burya buce nyeshamba ziri positione ahari birindiro vyabo ahari nguvu gusumba n'ikitusa donc niyo mpamvu ubu kenshi abawazi bagiye ku mirongo rugamba baragira ama réussite cyane gusumba kuko bagenda bazi neza ingene abantu bagiye kurasa byifashe nuko bwana musanguzi urakoze ariko imbere yuko dutandukira andi makuru twashaka tubwire situation muri Minembwe tumaze imisi tuhaca ku mayange tuvuga ngo bishikanye ariko situation ngini ibintu vyifashe turashaka kubimenya nyambara amata ari karahabera navyadukurikirana ndabona yuko baguma batubaza ikijanye n'ikibazo cyo mu Minembwe bwana journaliste mu Minembwe ni bimwe navuga hariho systeme ihari umwene gihugu kesaswa munyamurenge kesaswa umukongomano ubwoko bwose bw'abakongomani donc barisanse kwiyarinya kuri systeme ihari ni mu ntumbero y'umutekano wabo abarundi baramaze kuhashinga imizi n'abawazalendo na FARDC cyane gose bivuze ngo bijya bitero bya hato na hato ntibikiba muri Minembwe kubera ko baramaze gushwanyaguza ibirindiro bya vyanyeshamba zatwigwaneho na Reditabara nabujya bujambo bavuga babuvugira mu buhungiro mu mashamba ya kuriyo batataniye kandi rero aba ba Wazalendo na FDNP canke na FARDC ntibashobora kugira iki kuko baje korondera mu mashamba bobo keskirife basekuriza umutekano w'abene gihugu bivuze ngo ro Minembwe haratekanye nta kidasanzwe gihari usibye bimwe twavuga yuko zironyeshamba muri territoire yose ya Fizi na Minembwe zikari yimwe kubera inzara niki no kumenya ukuri kuko abenshi babwiye batazi ukuri barahenzwe rero kukuntu kwera ko benshi ko bamenya ukuri abandi kubera inzara bakomeza kwiripotinga ku birindiro bya coalition ya FARDC Minembwe hameze fresh kabisa hameze neza niyo mpamvu noca ngirwa ko nemeza ko Uvira haratekanye nta kidasanzwe kiri muri Uvira hameze neza nta n'ibitero wanashaka byimirijwe muri Uvira cyane gose magingo aya nta bitero byimirije muri Uvira kuko nta hantu bafise bo kwinjira muri Uvira bapfa barabirukanye kure cyane ya Rugezi barabirukanye kure cyane abandi nabo tvuga ko bari hafi
nabamaze amezi agera ku 10 bari muri Katogoto ego urakoze ngene bashika muri Uvira no kumusanguza urakoze reka twerekeze tumenye nk'abasubira gato muri Masisi aho navuga ko ariko haravugwa inkuru wundi umwanya umwe babaje wundi mwanya umengo nahira twengeje aho umusirikare umwe muzinyeshamba za M23 yashoboye kuzira umumaraya niko no bivuga aho ngo yaragombye kumufata ku nguvu biza kurangira no mumaraya amwivuganye bana musanguzi urashobora kutubwira ingene uko iyo nkuru wayirose muri make bona journaliste ego je ntabwo no mwita umumaraya ntabwo no mwita yuko ari intwari kazi ariko bavuga ko ari muri bamwe bidandaza je reka ndamwita intwari kazi ego ni bimwe mazi iminsi biko ndahimiriza abantu cyane cyane no mu Burundi bwacu ngige ko nibutse na leta yacu leta mvyeyi leta nkozi ego leta mvyeyi yakagomba gukora ibishoboka ego ikagwiza ivyigwa byo gukundisha bene gihugu igihugu donc patriotisme bakayirema mu gwaruka bakayirema mu bakuze abato kubera yuko haragera igihe bikenerwa yuko abonye nabo umenga bari ignore ariho basova igihugu ariho mu masituasiyo mwamwe bagira ico bamaze ego jewe yaba nabamufata ingingo bwana journalist no savye no subijeho esmeo ego kugira ngo umunyeshuri aje amashuri yisumbuye mu Burundi cyo mu gisi aronke access yo kuja kuri kaminuza yakagombye guca mu gisirikare ego byakagombye kubuko kuneza y'igihugu cacu ego byo byakagombye kubuko ibi byabaye muri Masisi na Gahoma bunu uyu musirikare w'inyeshamba ego ya Kagame y'u Rwanda bari barimenyereye cyane go bavamiya abagore b'abakongomani bakabafata ku ngufu ego bavamiya abana b'abakongomani kazi bakabafata ku ngufu cyane go ibi yaje kubikora kuri uyu mukobwa yarashegeshwe araza amabi yabo yakoze iki yaramurinze araza ashaka gukora ibyo akora we yaviza yanko kubera ko yarazi kuyikoresha ego yamusimbiye ko nabasimbira ku nko aca mutatura amurasa mu bihimba by'irondoka amwishe nabi uyumvire umusirikare umuntu w'umusirikare ego barakurashe uzira gufata umugore ku ngufu ego iri sibara kumutemere iri si ikintu cya gisirikare avuga ko ibyo discipline cya gisirikare avuga ko gikomeye mu karere aya mabi harayo barumva ku FDNB wapi kabisa ko nabamwezi nyarugabo baje ngaho bakazana amaparara ngo bariko ngo biba abanyamurenge ngo bariko bagira ibiki nibiki hari amabi nk'aya barumva ku FDNB wapi kabisa iri ni bara kumutemere iri ni bara kumutemere bwana journaliste n'abadukurikirana kumva ko umusirikare wa Kagame yarashwe agapfa kubera gushaka gufata ku nguvu umugore no kubona musanguzi tukiri ngaho reka je dubifatanye n'ivyabaye muri Ituri amakuru dufise yizewe atarayibihuha nuko abasirikare bagira kuri 5 ba UPDF bashoboye gufata bapfuye gute byaje gute amakuru dufise nuko abo basirikare bagira kuri 5 barasanye bapfa umugore bwana journaliste sinzi ko baburyohe basigara abakongomani yego hari inkuru yigeze kuvuga cyane mu Burundi Kirungo ya Kirungo voilà ya Kirungo so abakongomani kazingira basigara ba Kirungo ntabyo nzi yego turiko turabona ibintu bitigeze kugaragara ku butaka bwa Kongo yego sivyo si ubwa mbere bibaye ndakwibutse ko no mu gace bita Kageregere bararasanye abagera kuri 3 barahasiga ubuzima bapfuye umukobwa ego uyu munsi rero abo kwa Museveni nabo baramaraye 5 barapfuye kubera umukobwa ego ivyo ni bisirikare nyabara ayo ni amahoro bagikugarukana muri Kongo UPDF muri Ituri tuyizi ko yagiye gufasha FRDC gutuza ADF naro mu gwiterabwo mugabo turiko turabona mu zindi misiyo bihaye barafite izindi misiyo yo kurakurikira izindi misiyo bihaye bari kurakurikira ibi rero bona journaliste
ntibigomba kwereka abakongomani yuko izi nteko vamakungu z'abaganda nta rukundo namba bafise ku bakongomani ngira ngo bagiye kwirondera bakirungo nyene tuvyituko no kurakoze cyane usisanguzi mu kurangiza amakuru yacu reka dusimbire mu gisagara ca Goma hari byinshi biko biravugwa haravuzwe inama yatumiwemwo abapresident bagiye batandukanye harimo president w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Kisekedi ariko president w'u Burundi byagiye kugaragara yuko atitavye iyo nama bivuye ku mvo dashoboye kumenyekana mu gihe nawe yari afite invitation si ico tuje guhagarara ko ariko bwana musanguzi reka duhagarare kwiki kibazo kijanye n'iyugururwa ry'ikigwa c'indege cha Goma urabona neza yuko abafaransa bariko baragomba yuko kino kibuga c'indege cyo kugurwa vuba cyane ariko Colonel Nanga asanzwe arongoye no muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa wa M23 biraboneka neza yuko bino bintu atariko arabikozwa turashaka dukore analyse y'ibijanye n'iyugururwa ry'ikigwa c'indege nike kintu nyamukuru ubona yuko bariko barasotera kugira ngo kino kibuga c'indege cyuguruko ndetse yo bari neza bashakira abakongomani canke yo bari nabi bwana journaliste urakoze cyane iki ni kibazo kiri très pertinent kubera yuko ndazi ko abantu benshi bagifise ko urujijo wavuze uti mu nama yabereye ipari mu Bufaransa yaratumiwe mu son excellence Vincent Ndayishimiye cyane gose atashoboye kwitaba kumvo atamenyesheje ese kutavuze Paul Kagame na Paul Kagame yari yatumiwe kandi ntiyagiye ntiyitavye nawe ntiyitavye hitavye Kisekedi mugabo impamvu Kagame atitavye zirazwi son excellence Vincent Ndayishimiye ntiyashimye gutanga impamvu zatumye atitabira kandi noneho numwubahwa ntagomba kwisigura kuko nta musobanutse agenda yashaka afata ingingo nka Sebarundi afata ingingo ashaka ahantu tugomba no kuhatera ahubwo aho ngiye gushinga imizi no gutera umusumari kandi mbaro cyo turangiriza hano nyina ni ku kibazo ciyugururwa ry'ikibuga c'indege ca Goma Ubufaransa mu bujyajya bwinshi bwerekanye yuko bwifuza ko ikibuga c'indege ca Goma cyo kugururwa kugira ngo kize kiracishwa ko imfashanyo kugira ngo byorego zishikire abakongomani bari vulnerable navyo ntambara ziri kutaka bwa Kongo ikindi kandi ngo kumbure barabe ko coshura kuzakira bacifashisha mu kugira iki mu gutora abasirikare basubika n'ubwo abanasozi canke ba muniso sivyo mu bujyajya bwinshi Colonel Nanga nawe nk'umukomedie ntabikozwa wapi Olivier Nduhungirehe burya ni wasigara umuvugizi wa M23 nawe yaravyamaganye Bertrand Bisimwa ntabwo akiri umuvugizi wa M23 none Olivier Nduhungirehe kare wavyanse Bisimwa agezumva agica avuga kuri yuguru wapi kabisa mugabo Olivier Nduhungirehe nawe yaravyanse aravyamagana niyo mpamvu ndamwise kare umuvugizi wa M23 ibi rero umuntu aciye bazati ni gute Ubufaransa bwokenera kigwa c'indege c'ugurugo izi mbwebwe za Sarambo atavyo zishaka ntizibikundi igihugu cy'u Rwanda kikavyara iyo mikino iri kirakinwa ni nyabaki ariko Kisekedi we yababwiye ngo sivyo vyihutirwa bwana journaliste kandi cyo nakubwira umbabarire sinzi ko wibuka igisonga batwigishije mu ishuri sindika mu gatatu cyangwa mu kangasi ndavyibuka neza kivuga gute igikere bakibwiye bati reka tugomba tugutere mu muriro ati yo hajya niho nibere ntaco muzo bamukoze tugute mu mazi rero nireka muzo bamunyisha muzo bamumpejeje uyu ni wo mukino igihugu cy'u Rwanda n'imbwebwe za Saramwe hamwe n'Ubufaransa bariko bashaka gukina mu maso ya Chiro bisigura yuko bazobashiriye mu cogeje umwe hinge gato hinge ngoma ndashika ibi nawe Chirombo yabibonye kera kare cyane nukuvuga bakene izi nyeshamba zikene kwerekana ko zidakeneka ikibuga c'indege c'ugururwa ni technique na mayeri babizinanyemo n'igihugu cy'Ubufaransa byitwa yuko cuguruwe ku nguvu z'Ubufaransa cyane gose bo batabishaka ni plan
bateguye kugira ngo kino kibuga c'indege byorohe ko bagicishako ibigwanisho biza bitumbereye izi mbwebwe za sarambwe baciye bagira iki baproklama balkanisation byitwe ko bagize igihugu cyabo baciye baproklama igihugu nturondere gauche droite iyi niyo deal ihari ariko rero byamaze kumenyekana mubwira ko ikibuga c'indege kizokugururwa mugabo bace bisanga inyuma ya Goma aha ntituhateve bazisanga ikibuga c'indege kizugururwa mugabo bisanga inyuma ya Goma aba M23 yes bavuye yes bano journaliste sakarushizemwo none muzobibona kazoza iratubikiye byinshi cyane gose ndabisubiremwo izi ntambara ziriko ziraba ku butaka bwa Kongo ni intambara spirituelle ni intambara z'uburyo bw'umwuka je le dis franchement et clairement ntushobora kunyumvisha abawazarendo abasivile bashobora kubloka igihugu cy'u Rwanda wapi ntushobora kunyumvisha agahugu k'u Burundi basuzugura kaburiza nk'umugambi wa Amerika n'Ubufaransa n'Ubwongereza ibi rero ibi tubitega umwanya nuko bora musanguzi tuyanze byinshi cyane kandi nizera yuko twongera kubaha byinshi zo kwa bigezeho umwanya ku mwanya nkuko twabibasezeraniye reka ndagushimire cyane ndagushimira nje bwana journaliste ndizera ko dushobora kongera mu bindi biganiro kandi binakunze twashaka kuza muri live mu masambiri ijoro komisa tuze kugira synthèse y'ibiganiro twakoze niba tutashoboye gukora kuri uyu munsi nuko kandi nshimira cyane we muntu wese twabima kino kiganiro nizera yuko ibijanye na Kabare wavyumvise ibijanye na Rusuru wavyumvise ibijanye na Goma ibijanye na Ituri henshi cyane twagerageje kwaca ku masaha kugira ngo mumenye situation uko ibintu biba byifashe na cyane ku mirongo y'urugamba kandi abashimire nizera yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi bye bye